Muri ino minsi turiko tubona ikintu kidasanzwe na cane mu batuye Burundi, aho hari imiryango isigaye ikoresha ibiterwamwo bitabora na cane ayo macupa avamwo amazi canke avamwo imitobe, aho bayakoresha mu guteka birinze guca muco twita guturira. Twagomba rero kugira ico dushikirije kuri ico kuko twasanze ivyo bakoresha bifise ingaruka mbi cane, na cane ku magara y'abantu muri rusangi. Ubundi bwo ivyo bitekerwamwo bitabora bisanga bihingurwa hifashishijwe ibisigarira vy'ibitoro, ivyo navyo ahanini bikaba birimwo ivyuma bisanzwe bifise ubumara budasanzwe. Ugomba rero uko umuntu agenda arabuhema niko bugenda buracafuza amaraso yiwe, bigatuma ejo canke inyuma y'ejo bigira ingaruka mbi cane ku magara yiwe, kuko hari n'ibimaze kugaragara ko biheza bikagenda bigafata inyubako y'amaraso y'umuntu, ugasanga rero vyatumye umuntu n'abamuvako bose bagira ibibazo. Ni nk'izi ndwara dusigaye tubona muri iki gihe ca none, usanga aho n'umwana muto umusangana indwara tutatwitega yuko yofata abantu bakiri bato. Rero ubu nibwo ivyo bitekerwamwo bitabora vyategerezwa gukoreshwa rimwe gusa, nk'ayo macupa atekerwamwo amazi canke atekerwamwo imitobe bita mu rurimi rw'igifaransa jus, vyategerezwa gukoreshwa rimwe gusa, hanyuma ayo macupa yavuyemwo ivyo bitekerwamwo bitabora, yaba amazi canke umutobe, bigaheza bigasubizwa mu mahinguro yabitanze kugira ngo babisubiremwo, babihinguremwo ayandi macupa ku buryo bashobora nyene kuyakoresha mu kongera kuyatekerwamwo, mugabo hakurikijwe ubuhinga buba bugezweho kandi busuzumwe neza ku buryo butonona amagara y'abantu. Icibonekeza rero ubu nuko hariho abantu basigaye babikoresha kugira ngo bisubirire amakara. Ivyo navyo rero bigatera ikibazo cane, bigatera ingaruka cane ku magara y'abantu, kubera ko umwotsi uheza ukava muri uko gukoresha ivyo bitekerwamwo bitabora bigizwe n'ayo macupa avamwo amazi canke imitobe, iraheza igafata cane igice c'ihemero, ico twita mu rurimi rw'igifaransa appareil respiratoire, bigaheza kandi bigafata n'ico twita mu rurimi rw'igifaransa appareil circulatoire. Iyo nayo kenshi igizwe n'umutima, ari naho rero kenshi abantu babandanije babihema, bagahema umwotsi uvuye muri ayo macupa, baheza bakandura izo ndwara, zaba indwara zifatira mu bihimba vyo guhema canke indwara zifatira mu bihimba vy'umutima. Izo nazo kenshi usanga zigizwe n'indwara za cancer, indwara zo kuvumbuka kw'amaraso y'umuntu aba afise, indwara zo kumeneka umutwe, umutwe udahera, canke mbere indwara umuntu aguma yumva ko amerewe nabi ku buryo umubiri wumva ko utaba wisanzuye neza. Rero twashaka duhamagarire abantu muri rusangi kwirinda gukoresha ayo macupa atabora akugwamwo amazi canke iyo yindi mitobe, birinde kuyakoresha nk'inkwi, kuko nivyo igihugu kirafise ikibazo c'ibijanye naho bakura inguvu na cane zo guteka ivyo twita les energies do kw'isomero rurimi rw'igifaransa, mugabo abantu ntiboheza ngo biyahure baheze bakoreshe ivyo bitekerwamwo bitabora ngo bisubirire inkwi, kubera ko biheza bikabangamira amagara yabo canke mbere amagara yabo yo muri kazoza. Naho rero twashaka gufatira kandi kugira ngo duheze duhamagarire n'igihugu ku leta kugira ngo iheze ifashe kugira ngo ishireho itegeko risanzwe ritegekanya yuko uwononye aheza akatunganya, muri rurimi rw'igifaransa turyita pollueur payeur, kugira ngo rishobore gufasha amashirahamwe asanzwe ashira kw'isoko ayo mazi canke iyo mitobe, kugira ngo ribafashe ribahimirize ko ibitekerwamwo bitabora bashize kw'isoko bashobora kubitora hakoreshejwe iryo tegeko, bagaheza bakabisubiramwo, gutyo kugira ngo ntitubananye tugira igihugu gicafuye, ntitubananye tugira imiryango
iriko yishiramwo ubwo bumara buva muri ayo macupa buke buke, uko murumva ko ubwo bumara buheza bukica umuntu buke buke. Ivyo navyo bigaca rero bishobora gutera n'amakenga ingene dushobora gushika ku mahangiro y'igihugu mu gihe dufise abantu bagwaye bagiye bararya buke buke uburozi buvuye kuri ayo macupa atabora, agizwe n'ayo avamwo amazi n'ayo avamwo imitobe. Nakamo rero duteye ku mugaragaro kugira ngo abatuye igihugu babimenye ko ugukoresha aya macupa avamwo amazi canke avamwo imitobe bakayakoresha mu guteka mu ko asubirira amakara, twashaka kubatangariza yuko ari ukwiyahura, ari ukwiyica mu ntumbero yuko boheza bakabiheba kugira ngo bakingire amagara yabo, bakingire nayo abazobavako, bongere bakingire n'igihugu, kuko igihugu muri kazoza cohava gishika bikabura abantu gikoresha kuko bose baba bagwaye indwara zidakira. Ivyo navyo ruba ruruhombo runininya cane ku gihugu. Murakoze, tugasaba ko bumvise aka kamo gashikiriza abandi kugira ngo dukinge, kubera ko twagiye tubona ko ahenshi abantu dukora ibintu kutamenya. Dushimiye rero kubivugira ku mugaragaro kugira ngo uronse buno butumwa bushikirize abandi, dukinge twongere dukingire abana bacu n'abazotuvako.